Good morning everyone. For those who don't know me, my name is Audrey. Nitwa Audrey kubatanzi nkaba nserukira EASTAFRI TV, ikaba ifise EASTAFRI Consulting na EASTAFRI TV byose birakorana. Tukaba dukora muri property management, technology integration, finance. So no musituje kubabwira ibiki tunyarukije. Kugira ngo tubatware umwanya wanyu, eske muriko murata amahera yanyu, muriko mura leasinga imodoka cyangwa muriko muragira finances ku miduga cyangwa vous payez cash? Est-ce que vous achetez cash ou bien murata amafaranga yanyu muri kuma interest rate, muriko murariha ama intérêt cyangwa muriko murariha ama mileages, muriko murariha ibirometero byinshi ku miduga yanyu? Alors nje kubabwira option zitatu. Hariho option bita location, bita leasing, iyo ushaka kugura imodoka. Turabe les options zituma mu economiza amafaranga ama mukaryoherwa. Turaza kuraba les avantages les inconvénients hama twanalize bivanye n'uburi wewe ndiko ndavugisha no munsi, bivanye n'ingene ubibona n'ingene les préférences ziwawe. Tuce twanaliza ce tuvuga nizihe option nziza ku bantu bamwe. Alors c'est ça, uno munsi nivyo EASTAFRI ije kuvuga ko tuje kuvuga leasing cyangwa mu gifaransa ni location y'imodoka cyangwa financing cyangwa gufata ideni kugira ugura imodoka cyangwa kuriha cash. Alors izo nizo méthode za mbere abantu bakoresha mu kugura ibintu ngaha muri Canada, kandi ivyo byose kugira ubishike ko vous entendez bel et bien yuko hariho les implications financières utegereza kwisopa quelque part. Alors ndingaho kugira ndabakonseiller, ndingaho kugira ndabahereze information nziza mushobora gukorera ko hama ibintu bikagenda neza. Alors ikintu cyambere tushaka kuvuga ko ni financing. Iyo uriko ugiye gufata ideni kugira ushobore kugura imodoka, ico kintu rero cyambere ni ciza kuri bande, ni bande bakunda ivyo bintu cyangwa bibereye bande. Ukabura umuntu ukunda kugura imodoka ukayigumana imyaka myinshi, let's say 5 years and plus, ukabukunda kugura imodoka ukacigumana imyaka myinshi, imyaka 5 irenga, option ya financing irashobora kuba ari nziza kuri wewe. Mugabo naho mvuze ngo irashobora kuba ari nziza, c'est pas complètement ça. Kuko financing iyo uri kura finance hari gusanga les intérêts sur deni wafashe abari nyinshi, ugasanga bituma uriha amahera menshi à la fin y'iyo financing. Uno munsi imiduga barashobora kuyigura ugasanga barashobora kuyira muri 5 ans, muri 4 ans, muri 7 ans, même 84 mois niho bigeze. Alors iyo uri kura finance imodoka ya des avantages. Les avantages nuko naho ufashe iyo deni uririha à long terme dans 7 ans, hama ukaririha buke soit par mois cyangwa par des semaines. Iyo ni avantage, kandi ça te permet yo kugumana imodoka umwanya munini, ukayigumana nayo myaka 7 cyangwa 5, hama umaze kugumana imodoka uwo myaka myinshi, à la fin uhejeje kuyiriha iyindi avantage nuko iyo modoka iguma ari iwawe. Donc urasigarana ico bita equity, urasigarana aga profit k'iyo modoka ko à la fin warahejeje kuri iyo modoka iguma ari iwawe. Alors izo nizo avantage novuga ahanini. Les inconvénients ni iki za financing? Interest rate ari gihe bari nini, urumva baraguhereza intérêt nini, kandi ugize ikibazo nk'imodoka ikagira ikibazo technique tout ça, hari gihe usanga c'est toi qui couvre, c'est toi qui paye beaucoup plus. Hama n'amafaranga woriha, amafaranga uza kuriha mu myaka 7 ushize ko intérêt ya 5.99 cyangwa ya 6.99 cyangwa ya 3.99 4.99, uteranyije amafaranga wasavye ideni ugateranya avec l'intérêt, imodoka yagugwa nk'ibihumbi 60 urashobora gusanga uri kuririha ibihumbi 74 par exemple. Donc ça veut dire yuko à un certain moment warungukiye banki, warungukiye abantu bakora ivyashara mu kudanaza imodoka kubera wa financing. Alors ama dealerships, ama banki barakunda finance, bakunda finance parce que barunguka amahera menshi à long terme, wewe nawe ukahahombera. Uhahombera gute? Nayo mafaranga extra uriya kuma intérêt, hagize n'ikimodoka iba nivyo ugenda urakoresha hino ku modoka yawe. Mais à la fin de la journée la voiture te revient ubufise iyo equité ku modoka yawe. Alors iyo niyo rero inconvénient cyangwa n'ama avantage no vuga kuri financing rero zibera bande. Wewe ukabuvuga ati je nshaka kugura imodoka
nzomarana imyaka 6, nzomarana imyaka 7-8, then go ahead and finance. Mugabo negotiate, ifo kunegosia ukaraba interest rate imeze neza itavuna, ukaraba les méthodes de paiement, ukaraba si tu peux prendre des assurances aussi kugira ikouvre des choses wozurariha imodoka yagize iciba. Voilà, iyo ni finance ku bantu bakunda finance. Now yindi methode ni methode ya leasing, ni methode nayo nyene nziza. Leasing cyangwa location, kugira location y'imodoka. Leasing uriha kuri depreciation gusa y'imodoka. Urumva namba imodoka dufate nk'ubu proze zayo nuko uriha kuri depreciation gusa y'imodoka. Namba imodoka dufate nk'ubigugu 2060 ukacu leasing imodoka pour 3 ans, wowe usanga uri kurariha kuri juste nka $30,000 canke $24,000 canke $35,000 ucuriha juste kuri ayo. Mugabo l'inconvénient nuko à la fin de la journée imodoka ntikugaruka ko iguma ari ya dealership aho iguriye. Ikindi kintu naco nuko tu es limité, barakurimita ku birometero, barakubwira ati faut pas kurenza ibirometero 20,000 canke 16,000 ku mwaka. Abantu benshi, if you not doing Uber cyangwa driving crazy, normal family usage, they drive like abantu basanzwe barashobora kudrivinga 20,000 par an cyangwa 24,000 km par an warengeje. Alors c'est ça ivyo niko nababwira rero uno munsi kuri financing. Iyo wafinanshije uburi bien, ntuburi limite ku mileages abari imodoka yiwawe à la fin de la journée. Mugabo kandi urashobora no kumodify imodoka ukagira ama wrapping, ukagira des modifications nini ku modoka yiwawe. Alors que leasing c'est vraiment différent parce que tu es limité comme mileages kilométero, tu es aussi limité kugira ma modification majeure ku modoka yiwawe. Mugabo ça te coûte moins cher uri kurariha imodoka yawe parce que riha kuri depreciation gusa y'imodoka. À la fin ya leasing wafashe imyaka 3 cyangwa 4, à la fin imodoka ibisigaranye un certain valeur, ukavuga ati isigaranye nka $27,000, ayo amafaranga niyo ushaka kuyigura ushobora gufinance cyangwa ukayisubiza bakaguhereza iyindi. Alors leasing it's cheap, mugabo irafise ama cons yayo. No ama cons amwe nayo mpejije kuvuga, notamment limite ku ma kilometrage, hama na limite ku ma modification y'imodoka. Ivyo nivyo ahanini vya hatari. Hama ikindi kintu naco equity y'imodoka ntikikugaruka kuko ntabari yiwawe. Alors iyo ni leasing. Vous entendez bel et bien, comparé avec financing, uriha imyaka myinshi, c'est vrai, uriha n'amahera menshi upfront, urariha amapema ashirako n'ama-intérêt menshi. Alors na leasing nayo nyene irafise ama-intérêt que tu dois payer. Ayo ma-intérêt rero ahanini fo negocier hari gusanga ari makeya gusumba aya finance. Leasing ni nziza kuri bande, kuba tech savvy, abantu bakunda ama technology mu miduga yabo, abantu bakunda guhindura imiduga yao every now and then, like 3 ans 4 ans ukabuhinduye imodoka. Abantu bakunda ku business owners, it's good if you leasing, it's good. Ufise business ukaleasinga imodoka, it's very good for you because there's a potential you ushobora ku writing off n'amataxe y'iyo modoka uri kuraleasinga. Urumva hariho ukuntu ushobora kubideklara hama bakabiraho mu mataxe ugasanga uraganyije. Donc if you are a business owner, it's good. Amafaranga igukuta urashobora kuyadeklara mu mataxe ugaca usanga biravuye ngo amahera yose warishe kuri leasing cyangwa un certain montant, ça dépend inje mu détail. Alors ni nziza ku bantu bakunda ama security features, babandi bavuga bati 2026 yageze turabe security za nyuma z'imodoka zasohotse, ama features yasohotse ku miduga na yahe. Aba tech savvy, aba car lovers bakunda imiduga bagira iki, bashaka guma bahindura every now and then, every 3 years akacha hindura imodoka cyangwa every 5 years maybe maximum akacha hindura. Leasing is good. It's good because it's cheap, but it is cheap. Mugabo at the end of the day imodoka nikugaruka ko ntibiwawe. Let's say you're planning to buy a house in the future and you are wondering what you should do. Am I gonna finance or am I gonna be leasing? The best option for you, if you're buying a house, if you're buying a vehicle, nambugiye kugura imodoka mami mzu soon, the best option for you might be leasing, because at the end of the day you can take, urashobora gufata nka 3 years hama ukacusubizayo
imodoka iryo deni ntiri kugumeko ntiri kujeko ukaca ugenda kugura inzu yawe uri free of debt. So that is a good option if you're leasing. It is very good if you are a tech savvy business owner or you like to change your vehicles. Kunda guhindagura imiduga every 3 years or 5 years. That is leasing option is good. Le cons nizihe? Cons nuko at the end of the day imodoka nikugaruka ko equity na equity imodoka ufise, hama tu es limité ku makilometre nko nabivuze, hama tu es aussi limité kugira ama modification majeure. Ngushaka kaduga kawe gasa neza ukashira ko ama wrap ukaka-wrappinga ukagahindura irange, tout ça tu peux pas faire parce que le véhicule n'est pas à toi. Ça veut dire que tu dois respecter les termes et conditions, terms and conditions d'Iyo modoka. Voilà, c'est ça ahanini les inconvénients. Bon, mwumvise muri finance, mwumvise muri leasing, ndiko ndavuga nyarutse kugira sinda batwara umwanya munini. Mugabo ufise ikibazo urashobora kuza gukomanta à la fin de la journée ukambarira c'est quoi l'option wowe ufise pour le moment, comment ushobora no kwivamo, ni iyihe option ubona ari nziza pour toi. Hama EASTAFRI ikanaba conseiller kuri ivyo bintu. Voilà, alors troisième option ni cash. Okay, I understand, ndatahura yuko kuriha cash si vya bose. Abantu bose baba bafise bank account yuzuyemo cash. Ushobora gufata imodoka ngo uragiye kugura 40,000 vy'imodoka 60, bang, cash and that's it. No, but what you can do, paying cash is a good option if you have the money in your savings account and you want payment free. Nushaka kuri ama paiement mensuelle, nushaka ma intérêt, ushaka ku owning, ushaka ku iyo modoka ikugaruka ko direct ibi wawe nta muntu numba kujedwe, urashobora gutwara ibirometero ushaka, urashobora kuyimodifya comme tu veux, ikabiya wa direct nta ma intérêt ntaki, bagubwira ati naya urushe cash naya pampa ugakubitako. Ce qui est bien kuma cash urumva ntusubira kuri monthly payment, ntusubira kuri nta interest uri kuri iyo modoka. Mugabo le problème nuko il y a des limites, hari ama limitation parce que si bose bafise accès kuri cash, si bose baba bafise ama cash ari available ku buryo boriha amafaranga. Alors cyo no bakonseya kuri cash, ushaka kugira cash payment urashobora kuraba nk'imodoka iri en péage, ukaraba nka myaka 2 en avance cyangwa myaka 3 en avance, iba yaramaze kuba depresi. Urashobora gusanga bari baranayi leasings bakagaruka kuyigurisha ya modoka, wa muntu a leasing agarukana gusubiza, wowe ugura cash urashobora kuguriyo, ushobora kuyisanga kuri $20,000, $15,000, $30,000 et puis and on depending of your budget and the type of vehicle that you're looking for. Onye ni ucuvuga ati okay ashobora kuriha cash. Les avantages nizimeje kuvuga, no interest, you own the car, everything is yours, just ni vyawe, ni modoka yawe urashobora kumodify tout ça, nta limitation uba ufise kuri iyo modoka. Les inconvénients nizi muri economy hari ico bita opportunity cost. Muri economy hari ico bita opportunity cost, ndagisigaye majambo make yumvikana, ni igiki kindi kintu cunguka beaucoup plus wari gukoresha iyo cash waguze iyo modoka utakoze, mugabo ukacikubita kuri cash y'imodoka itari kirakungukira ibindi bintu. Voilà, ça c'est l'opportunity cost. Kuko urashobora kuinvestisa aya makashi yawe mu trading, mu kugura ama option, mu kugura ama GIC and so on and forth. Muri myaka 5 ugasanga yakungukiye amahera menshi oriye yo kuyi mu modoka. C'est ça opportunité, le cost, opportunity cost muri economy niko bavyita. Niyo inconvénient yo kurihisha cash ukugura ikintu conyene. Alors, if you balance ukamezira ugasanga low cost, opportunity cost yo kuriha cash nini, gufinancing ugasanga ama intérêt ni menshi, imyaka myinshi, hamukaraba ugasanga equity uzosigara ni nk'ibihumbi 20-30 cyangwa 15,000 kenshi. Imodoka nziza z'abantu basanzwe hatari luxury cars usanga kenshi equity hasigara ko nka 20,000, 25,000, 15,000 ahejeje kuyifinance warisha amahera menshi tusa, ukacuraba amafaranga warisha n'ama intérêt warisha n'utwo usigaranye, ukacugira la différence uyigurishije, ukacuraba no kuriha cash. Uravye ugize ibiharuro ugafata mat ukakora ibiharuro nyavyo, hari gice usanga
Yes, paying cash was good. This is the good opportunity. This is the best way to buy a vehicle, but it's not for everyone. See what's affording cash payments, and also the opportunity cost is high when you buy cash, because that cash you could use it for something else that can generate more money. The good thing, if you're leasing, within those 3 years, you're paying less interest, you're paying lower monthly fees and lower monthly payments and stuff. And with leasing, you do have the opportunity to buy out the car. Uhejeje ku leasing. Voilà, nivyo rero nashaka kubahereza nababwiriza avantages and inconvenients mugabo bivanye n'uriwe. Navuze financing, abantu babikunda n'abantu bakunda kugira iki, kumarana imidugu mwanya munini ugasanga umuntu amara imyaka 10 imodoka. Then go ahead and finance, but watch out the interest fees as well. For leasing, business owners, tech savvy people, they like to security features, bashaka ibintu bishasha vyahindutse mu modoka, abantu ba car lovers. Then go ahead and lease, because it is the good opportunity. Me personally, I don't know. I don't care at all. Right? So, mugabo, leasing is a good opportunity as a business owner or as a tech savvy person. Now, cash ni babantu badakunda madeni, avuga ati yo jewe nta deni nkeneye, nta deni na rimwe nkeneye kwishirako, ndariha cash tuvaneko. Murabaza abo bantu ngene baba bameze. Donc nibo bategereza kugura cash. It's a good option. Kandi, you don't have to buy any crazy expensive vehicle if you cannot afford it. You can go low and be happy, because at the end of the day, we get to the same destination from A to B to C. If you have a Toyota, the same. If you have a Lamborghini, same. A to B to C, same thing. All right, so if you haven't subscribed already, go ahead and subscribe and click a kuri, like, comment, and share. And go ahead and subscribe to this channel, EASTAFRI TV. Aya ma tips ndabazaniye. Merci beaucoup. Muri mwebwe mukurikirana EASTAFRI TV. Hasta la victoria. Bye bye.